Abaturage ba Kongo bashakishije imirambo mu kiyaga cya Mai-Ndombe. Niyo abahitanywe n'impanuka y'ubwato yabaye mu mpera z'icyumweru 32 bakitaba Imana. Abandi hari ubwoba ko barohamye. Muri Sudani haravugwa imyigaragambyo y'iminsi 2 mu gihugu hose yamagana ihagarikwa ry'ibiganiro na guverinoma y'inzibacyuho. Hanagamijwe gushyira igitutu ku buyobozi bwa gisirikare ngo bushyikirize abasivili. Perezida Peter Mutharika wa Malawi yarahiye kuyobora igihugu i Blantyre uyu munsi nyuma yo gutsindira indi manda y'imyaka 5 na 38.57% by'amajwi. Ni nyuma y'isubikwa ryatewe no gukeka ko haba uburiganya mu ibarura. Muri Somalia ibiciro by'ibiribwa byatangiye kuzamuka. ONU iraburira ko hashobora kuba amapfa agateza amakuba ikiremwa muntu mu karere niba hatagize igikorwa. Naho muri Gambia urukiko rwa gisirikare rwakatiye abasirikare 7 bahanishijwe imyaka 9 y'igifungo barazira kuba baracuze umugambi wo guhirika Perezida Adama Barrow.